Nongereye mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Mu karere ka Rubavu polisi y'u Rwanda yarashe uwo bikekwa ko ari umujura ahita apfa, bagenzi be bagera kuri 2 baratoroka. Polisi ivuga ko rero yagerageje kurwanya abanyerondo hanyuma iza kumurasa ahita yitaba Imana. Ibi byabaye mu rukera rwo kuri wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ahagana mu masaa 11 za mu gitondo mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Rukoko umurenge wa Karukogo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu witwa Harerimana Emmanuel Blaise akaba yabwiye itangazamakuru ko biriya byabaye. Yagize ati kugeza ubu birakekwa ko ari umujura, ati kuko ibyaha byemezwa n'inkiko, ariko hari ibyo twabonye ati ku kibuga, ati yari yagerageje kwiba, ati kandi hari byafashwe, ati gusa ntabwo tugira ububasha bushinja cyangwa se bwemeza icyaha tutari urukiko. Uyu warashwe mu byo yafatanywe hari amafaranga na telefone zabo yaribye. Ubuyobozi buvuga ko we nabo bari kumwe ngo bahohoteye abagabo bagera kuri 2. Harerimana Emmanuel Blaise akaba yashimiye abatanga amakuru ku gihe mu rwego rwo kurwanya bene aba bakora ibyaha. Yagize ati abajya muri ibi turabasaba ati ko bava ibuzimu bakajya ibuntu bakajya barya ibyo bakoreye, ati bafite imbogamizi y'ubuzima cyangwa se ikindi gituma bajya mu ngeso mbi, tuba duhari nk'ubuyobozi kugira ngo rero abantu bajye inama. Ngira ngo haba hari amahirwe menshi cyane leta yashyizeho niyo tuba tubasaba gukoresha. Yavuze ko utazihana azabona ibihano. Muri uyu murenge akunze kuvugwamo ubujura butandukanye bukorwa n'insoresore zitega abagenzi zikabambura telefone, gutobora inzu ndetse no kwambura abantu, nk'uko twagiye tunabigaruka mu makuru yacu mu bihe bitandukanye. Paul Rusesabagina wari warahamwe n'ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda ariko akaza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, yavuze ko irekurwa ryari insinzi rifitanye isano no kuba imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'amahanga byaramutabarije kenshi cyane. Muri Werurwe 2023 Rusesabagina w'imyaka 38 yarekuwe nyuma y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Amerika byahujwe na Qatar nyuma yo gufatwa muri 2020 agakatirwa gufunga imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba. Paul Rusesabagina mu ijambo yagejeje ku bitabira inama izwi nka Oslo Freedom Forum yatambutse kuri televiziyo ya CNN yavuze ko yarekuwe kubera icyo yita ubuvugizi yakorewe n'imiryango mpuzamahanga. Muri icyo kiganiro Rusesabagina yagize ati uyu munsi ndi umugabo widegembya kubera ijwi ryawe, ati n'abandi benshi nkawe, ati n'ibyishimo n'agaciro kuvugana namwe. Umwaka ushize ati kuri tariki nari muri gereza. Rusesabagina avuga ko yarekuwe kubera ubuvugizi yakorewe kugira ngo imfungwa ya politiki irekurwe ndetse ngo umugambi wagezweho. Ati irekurwa ryanjye rero ryerekanye ko iyo uhagurutse ukarwanira icyo wemera mugashyira hamwe murangajwe imbere n'amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi mugera ku nsinzi. Ifungwa rye ryahagurukije ibihugu by'ibihangange ku isi birimo na Amerika, yaba umukobwa we ndetse na bimwe mu bihugu by'amahanga ntibaryemeraga kuko bavuga ko ridakurikije amategeko ndetse ko yashimuswe. Rusesabagina yashinjwe gutegura ndetse no gutera inkunga ibitero byiciyemo abantu n'umutwe wa MSD-FLN yarayoboye wagabye ku Rwanda muri 2019. Yaje kwivana mu rubanza avuga ko nta butabera ategereje mu rukiko mu Rwanda. Icyakora nyuma y'uko aho imbabazi hagiye hanze ibaruwa izisaba ku byaha yarakurikiranweho, ndetse avuga ko yiyemeje gutera umugongo ibikorwa bya politike byatumye yijandika muri ubwo bugizi bwa nabi. Muri icyo kiganiro gito Rusesabagina yirinze kugaruka ku mbabazi yahawe, ahubwo yitsa cyane ku bagize uruhare mu ifungurwa rye. Nari maze kubibabwira ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump wahoze ari umukuru w'igihugu yaragejejwe imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida kwisobanura ku byashinjwa byo kugira zimwe mu mpapuro zimwe amabanga y'igihugu nyuma y'uko ava ku butegetsi no kubeshya abashatse kuzimukuraho. Donald Trump yabaye uwa mbere wahoze ari perezida wa Amerika ukurikiranwe ku birego nshinjabyaha. Icyo kirego gikubiyemo ibirego 37 gishingiye ku itegeko ryerekeye kuneka igihugu ribuza umuntu ku giti cye kugira amabanga y'umutekano w'igihugu no gutambamira ubutabera. Riteganya igihano gishobora kugera ku myaka 20 ku muntu uhamwe n'icyo cyaha. Trump aravuga ko ari umwere, akemeza ko ibi birego bigamije gutambamira gahunda ye yo kongera kwiyamamaza kuyobora Amerika. Kugeza ubu nta kigaragaza ko adashobora kuba yakwiyamamaza ndetse yatsinda akaba yakongera kubona perezida. Imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida aho yari yazanywe, bamwe mu bamushyigikiye bari bitwaje amabendera n'ibitambaro byanditseho amagambo amushimagiza bitegura gukora imyigaragambyo rukokoma. Ku rundi ruhande ariko hari abashyigikiye igikorwa cyo kumukurikirana y'ibyo byaha nabo bari hafi y'urukiko.
Umuryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri watangaje ko umwaka ushize w'ibihumbi 2022 wagaragayemo impfu nyinshi z'abimukira mu burasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru ya Afurika. Fidel Niyongabo. Ibiharuro vyashizwe ahabona n'ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira Organisation Internationale pour l'Immigration OIM mu mfunyapfunyo yatangaje ko abantu bagera ku 3800 bapfuye bari mu nzira zo mu mazi no ku butaka zikoreshwa n'abimukira baba bari muri utwo turere canke batuvuyemwo. Ivyo biharuro vyerekana ko ibitigiri vy'abapfuye vyiyongeye ku rugero rw'ibice 11% umuntu abigereranije n'abantu 3428 bemejwe ko bapfuye mu mwaka wa 2021. Ivyo ni ibitigiri biri hejuru cane kuva mu mwaka wa 2017. Otman Bebeisi, umuyobozi w'ishyirahamwe OIM mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Afrika mu buraruko, yasavye ko ico kibazo gikurikiranirwa hafi mu maguru masha. Yasavye kandi ko haba utwigoro dukorewe hamwe mu ntumbero yo gukomeza umutekano no gukingira abimukira. Iryo shirahamwe rimenyesha ko ibiharuro bishikirizwa ku vyerekeye izo ntara zibiri vyerekana ko ibirenga icakabiri c'abimukira bapfuye 6877 mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Mu nzira abimukira bakoresha ku butaka bw'utwo turere, ishirahamwe OIM rivuga ko abantu barenga 1025 bapfuye, mu gihe abasigaye bapfuye bari mu nzira zo mu mazi bariko batera bagana umugabane w'Uburaya, cyane cyane mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari Mediterane, kimwe mu bice vyapiriyemwo abantu benshi kurusha abandi kw'isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite barasaba Perezida Joe Biden gufatira ibihano Afurika y'Epfo bayishinja gushyigikira Uburusiya mu ntambara bwashoye kuri Ukraine. Oriane Itangishaka nibyo atubwira. Umugwi w'abashingamateka bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza ko Perezida Biden afatira ibihano Afurika y'Epfo kubera ibirego byashikirijwe bivuga ko ico gihugu kiriko kirafasha Uburusiya mu ntambara na Ukraine. Nkuko biri mu ikete ryashizwe habona mu kinyamakuru ca New York Times, bavuga ko Afrika y'Epfo yahinduye ikibanza c'inama y'ubudandaji ikomeye bakayishira mu kindi gihugu. Abo bashingamateka bavuga ko Afrika y'Epfo iri kirafasha Uburusiya mu kubaha ibigwanisho. Barongera bakibaza niba ico gihugu gikwiye kubandanya gishigikirwa mu budandaji bwaco kigirana na Amerika biciye mu itegeko ryo korohereza ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo kete ryanditswe ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu, ryarongikiwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken, umuyobozi mukuru w'ibiro vya leta bijejwe ubudandaji Catherine Tai, hamwe n'umuhanuzi ajejwe ibibazo by'umutekano Jake Sullivan. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Afrika y'Epfo yasohoye urwandiko ruvuga ko igihugu ciwe cabonye iryo kete, akavuga kandi ko kibandanya gushima ugufatwa mu mugongo kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero z'inama yerekeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda nyuma y'itegeko rikarishye ririmo ibihano biremereye ku bakorana imibonano nabo basangiye igitsina. Nanone Diane Ninazwe. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo ryabwo bwavuze ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko ibitero vy'iterabwoba bagakorerwa n'ayandi mabi, bakongera bakazira itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina. Amerika ivuga ko itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina riheruka kwemezwa muri Uganda rizotuma haba abantu bahanishwa umunyororo wo guherayo n'igihano co kunyongwa. Amerika ibandanya igira iti hari abazoshobora gukubagurwa gukorwa ko ibitero n'abarwanya abakundana bahuje ibitsina, eka abandi nabo bapfungwe. Umushikiranganje ajejwe guhanahana amakuru muri Uganda Chris Bagyomunsi yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko Amerika ibwirizwa gutahura ko Uganda ari igihugu cigenga gifata ingingo zibereye abanyagihugu baco kitarinze kugendera ku mategeko n'igitsure c'amakungu. Chris Bagyomunsi yagize ati barafise uburenganzira bwo kuburira abanyagihugu babo bababuza kudakora ingendo muri Uganda, ariko ivyo gukangisha iki canke kiriya nta kibanza bigifise kuri inosi. Bagyomunsi yaciye yongera ko ingingo ya Amerika itabatangaje bari bayiteze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni twibutse ko yateye igikumu kuri iryo tegeko rihana abakundana bahuje ibitsina igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu uno mwaka.
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu harasaba Papa Francisco kwita ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu. Ubutumwa bahaye intumwa ya Papa Cardinal Luis Antonio uri mu ruzinduko muri icyo gihugu. Jimmy Shukrani bakomera. Ibi biravugwa mu gihe Cardinal Luis Antonio Tagle, intumwa yihariye ya Papa Francisco, yari mu ruzinduko mu mujyi wa Goma muri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Uyu yasomeye misa kuri paruwasi ya Gatolika ya Mont Carmel, aho yakiriwe n'ibihumbi by'abakirisitu bari baturutse mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Goma. Muri uyu mujyi kandi hari hazindukiye abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru, bari mu kimeze nk'imyigaragambyo, ahanini bari bafite ubutumwa bifuza kuri iyi ntumwa yihariye y'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Aba bari bitwaje ibyapa byanditsweho amagambo akubiyemo ubutumwa bahawe uyu mushyitsi. Muri yo twavuga nka: turambiwe umutekano muke mu gihugu cyacu, turambiwe ubuyobozi bwa gisirikare mu burasirazuba, turambiwe kwicwa no gufatwa ku ngufu kw'abagore n'abakobwa, turambiwe kubona imitwe yitwaje intwari ikomeje kwibasira abaturage ba Masisi na Rucuru. Imbere y'intumwa y'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu ruzinduko arimo mu mujyi wa Goma, aya mashyirahamwe yagaragaje akababaro baterwa no kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba. Tunafurahi sana kusikia Papa anatutumia. Turishimye cyane kubona Papa Francisco yadutumiye intumwa ngo zitugezeho ubutumwa bwiza, ariko twebwe nk'amashyirahamwe aharanira